Amen. Haleluya. Amen. Mpagaze hano nshima Imana ikintu Imana yankoreye. Sanzwe n'umudandaza nkorera mu Kinama. Harageze igihe mpakuka kugara bivanye ku buryo n'abakiriya bibi wanje naramfise baje kukundangura baca bakatembera y'umuryango. Hamwe kugira ndonke ibihumbi 100 byonyene cyaba ari ikintu kigoye, ariko dimanche basengeye amazi ngaha ai cyo gutanga ubuhamya ko hajya amazi pastor yasengeye Imana yo mwijangiriye neza. Bukeye ku wa mbere nakenda yatwara ku kibanza ndamijaho. Imana nankore ikintu gitangaza, naronse amafaranga arenga 1,950,000 ku munsi umwe. Imana yankore ikintu ku munsi umwe gusa. Umunsi wa mbere Imana igira neza, bukeye kwa kabiri ndaronka hafi 1,000,000 hakuko gukwira kugeza n'umunsi. Ku munsi wa kane niho naho Imana iswa kunkora igitangaza, ndonka ma Emilios senke sakombye. Imana iguma induza, wenda shima kare nugura ikibanza ikintu cyambere cyanyakira zari nsaza, ariko ubu ndashima Imana yo mwijangiriye neza niko ntiranje imbere. Abumvise ikintu wumva no shima Imana cyane nuko Imana yampuje nirishengero. Ndashima Imana cyane pe, kuko nkizi ni Bujumbura harageze igihe nifuza ifanta 2000 nkayibura, ariko bico nshaka cyose ndakironka. Imana ingira neza, itera impezagira, impa kwambara, impa gufungura, impano njyama hameze neza. Ndashima Imana yo mwijuru namenye ishengero, nuko ndashima Imana. Abunze gushima kwanje Imana ibaho umugisha. Dukomere Imana amashyi menshi cyane.